oya nakubariye yuko uhereye ngaha ku mafi gariho havunitse gushika ku ruti rw'umugenza yani urumva wimburira Muri Champion TV, you are my champion. Hello bakunzi ba Muri Champion TV, ndabaramutse cyane ari none yo kuri mukonko mubona hama inyuma ya kamera ni Sami. Murabona ko turi ahantu hatandukanye naho twahora dukorera ibiganiro mbega turi mu ntara ya Makamba mu komine Nyanza umutumba Kabonga aho tugiye kuraba umuntu agwaye umuntu yagize accident no gukari accident arakoroka kuko murabona ko hari ibibazo hama arababara mu mugongo ko icyo takorone gitera bure turashitse tugira tumurabe mu kuyage abashe kutubwira uko ibintu bimeze uko yiyumva nyene nk'abantu mufise umutima w'igikoni mugira ico mufasha tugiye kuraba abantu bacu dukunda urana kuva Bujumbura uko mukuze gushika Makamba tugiye kumuraba tumusuhuze turabe uko amerewe mu kugira ngo n'abakunzi ba Muri Champion TV mufise umutima w'igikoni kugira ngo mugire ico mufashije umuntu wacu akiri kuko iriya senka imyaka 5 agwaye amerewe nabi aryamye urumva ko atari ikintu coroshe cyane ikintu coroshe kubona umuntu amaze imyaka 5 aryamye ababara yagisanganya atarakira urahinga tumushikire gato aho aryamye kugira tumuyagishe akubwira uko byagenze uko mbere ngo kibahe inkuru imeze neza umuntu wese dushaka kumufasha azomenye haca n'ukungene amushikira odi tugusaba widondore abakunzi bacu kugira je nitwa Selemani nkabamba ngayi Kabonga ku mutumba Ntogo komine Nyanza intara ya Makamba rero naragize isanganya haraciye imyaka 5 ndigaha munsi nagira ikintu cyepo cyaruguru nta kindi abana na kimwe ntabaza abagiraneza kugira ngo ndabe ko Bomufasha muri iki gihe mbona yuko amagara anyihice cyane uba amaguru singorora singira iconja cenga mu nzu inzu iri hafi kunsitukira ko ngira nivyo mwibonera na mwebwe rero nasaba abagiraneza yuko hoboneka nk'umugiraneza akamfasha Imana yo bimuhembera mbega papa tukubaza isanganya yawe yo baturutse kuki isanganya yaturutse nuriye ku kigazi ntadakoroka yego ku kigazi yego yo wari kugira gute nariko ndarondera ubuzima bw'abana yego hama inyuma yo gukoroka uvuze ko haize imyaka 5 byagenze gute nyuma yo gukoroka maze gukoroka ragiye mu bitaro by'Nyanza nta nakamaro nta n'umuti n'umwe bigeze bampa nabuye yuko nyene banzanye n'ubwato basikabanjana kangaha mubona kuko icyo gihe n'ubu niho nkijyana ngira nkweruka kubona hanze muri icyo gihe hari mu 2018 itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri yego mbega mu kuja mu bitaro bakubwiye igihimba cyababaye cyane kari he igihimba cyababaye kubereye ngaha mu mafigo gushika ku rubavu kwa gatanu mu mugongo naho niba urumva umugongo wose usa n'uwononekaye none mbere kugenda kwa muganga abaganga bakubwiye gute bakubwiye utahe cyangwa bakubwiye ko bandanya mu bindi bitaro bambariye banyandikiye yuko ngenda ku bindi bitaro bikuru nk'Ibujumbura rero nsambura ubusobazi ko kugendayo mu kugira operation mugabo nsubiye inyuma gato yarabonetse umugiraneza aratanga ibihumbi 250 hari ryari hari mu bihumbi 2 ati umuntu ntiyoguma ariboreye ngaha mu nzu reka tumutware Bujumbura cyarakunta imodokari barantwara ni muri hôpital militaire muri hôpital militaire baranka bavuze ntitwokusobora kumwakira cyangenda ku bitaro byo ku mpanda naho nyene bavuze ati imbere yo tumwakira nabanza zana agakaratasi ko ku bitaro bitoye basi sasubira kuri ntuze hôpital militaire kuri hôpital militaire batsabampa iminsi 3 yo kurara aho batsabangira ibipimo byo kuradi batsabavuga ati ukeye iminsi 3 n'indihe bagitire iki indwara yiwanze ngo ntayo basoboye ni ntahe gonze kwihimana Muri Champion TV, you are my champion. Mutama kuva agwaye arafise nk'imyaka 5 agwaye
arose isanganya avuye yakorotse kuva ku kigazi nukuri kuva agwaye uwo Mutama Selemani twebwe nk'ababanyi turece kuba turi muri leta banyumba 10 twaragerageje kumufasha hajewe nyene twamutwara nyanza twamutwara n'ubujumba ndarashije nko kumuherekeza lakini turabye imfashanyo cyangwa kumufasha kuri byaragoranye muri leta kibonekana yuko atahuke mu ngasubire mu hira ndabura ikintu cyomfasha ndaguma ngaho haza umusore bayaciyangurira amatafari aranyubakira Mutama ntiyoguma ngaho kumurara kandi agwaye aranyubakishiriza inzu ndasima mugabo nk'ubu hejuru nta akamwanya kariko kaheze none n'ubu ndiko ndaganyaho imvura ibutse itasurira naza nta kimfasha nta mwana dufise ngaho umusore ngo yomfasha mfise abana b'abakobwa gusa mbona yuko umenga byohava bingorane icyo gituma mvuga nti nobora umugiraneza yobona ikigongo akamfasha. Urafise umufasha? Umufasha ndi nawe yego. None cyo gihe uja mu bitaro n'iki gihimba bakubwiye ko cononekaye bisaba ntibakubwiye ati woja hanze canke ukabandanya imvugo? Bambariye yuko hononekaye igihimba cangaha ku matwi cyane cyane. Igiti cy'umugongo kirakomeye. Oya nakubariye yuko uhereye ngaha ku matwi gariho havunitse gushika ku ruti rw'umugenza yani urumva wimburira. Niyo hononeka. Mbega kuva ico gihe ugize agisida mu mwarasabye intererano canke ubufasha mu babatwara kugira ngo babafashe? Twarasabye arakini nta nakimwe cyavuyemo. Nta nakimwe kubatware cyavuyemo n'umeruka kubaka n'urukatasi banabona ikora bararunye kubera hari umuganga ari guzumbura yambariye yuko norode rukatasi banabona ikora nkacangenda nkarutwara kuri World Vision bakaca kuri World Vision nkacanse cyo bakaca bambare ndababwira yuko nkeneye kwifuza ku mavuriro public canke hanze akaca ntwara ku musimwa kambura yambariye yuko yomvura nk'amezi 6 kandi noko yo nakize mugabo uburyo bwose kubera urwo rukatasi rwabutse naciye nguba ngaha ndicara kubera ndamwace n'akaranga muntu kanje n'ubu niyo kicaye kamaze yo amezi 6 no guheba narahebye nagize ntakuru kuri nyine nta kundi batumwanzuro rero kugira ngo ndabaronke byavuye kuri iyi simu isimu mva mu kuyivuga kubera ni mari bungu basi niyo simu yo ndende kugurika isimu nayihawe n'ubundi musore yagize Mutama niwo kwicara tasi mufise ngaho kugira ngo isimu zo kumari bungu niyo umuyaga n'abagenzi kugira ngo imbuntu ntiro kwicira ngaho carayimpa Bakunze wa Muri Champion TV murabona uko ibintu bimeze ko biteye ikigongo n'ukuri ibaze kumara imyaka 5 uryamye utikoma utagira ugufasha inzu ikuvomokera ko nyine udashoboye kugira ico wifashije ngo wubake basi naho ndabasavye abantu mufise umutima wo gufasha mugira ico mufashije ni umutumba kabonga nko nabibabwiye inyanza rake ndibaza turabasigira ko kari mikasha umuntu akifise cyafashe canke abagiraneza muri hanze meme nahe mushoboye cyo mufasha mufashe umutama wacu mukugira ngo yivuze
biragoye imvira umuganga akubwiye ngo taha ariko sino kwibaza ko byananiranye urumva ko ari uburyo buke yabuze gifasha mu kugira ngo abandanye avugwa ashobore kugira mitende canke aronke uburyo bukinga bufasha abamugaye nababwiye ko TV murabizi ko TV ifasha abagendana ubumuga ariko n'abagwayira baraba kabafasha nyene ivyishoboye natwe niyo mpamvu twahagurutse tuza kuraba Mutama wacu mu kugira ngo tumusabe nifashanye renda basavye nk'abantu mufise umutima w'ikigongo mugira ico mufashije Mutama wacu yivuze nawe ashobore basi no kugenda no kwicara canke ashika imbere y'umuryango mu kugira ngo abone ikubihe bimeze Mutama usaba iki none nosaba gafashanyo kugira ngo nze kwa muganga eko kugira ngo nsubire kwa muganga nivutse eko umufasha yagiye he umufasha yagiye kurondera akasombarari kurondera akasomba abana mufise bariga nta numwe yiga kubera uburyo buke barabirukanye ku ishure tuguma ngaha akoze muri champion TV murabona ko ibintu biteye ikigongo nyene sinzi sinoronka icyo mvuga ariko nk'abantu mufise umutima wo gufasha ndabasavye abantu mufise umutima wo gufasha siri vuple ndabasavye murabe Mutama wacu kungena ameze akeneye ubufasha n'umuntu akeneye gufasha mu kugira ngo ashobore kwivuza murabona yuko ahari vraiment ibintu bibabaje cyane rero umuntu wese afise icyo afashe ni habijana canke kimeme n'ufise ivyo afungura ivyo gufungura mu muhereze naho habijana naho habigihumba arashima urabona ko abana barahevye ishure barabuze ikibagurira ibikoresho kandi birumvikana kuko abasumira aragize ingorane ni ibintu nyene biteye ikigongo nibaza yuko mugiye kubikora ko ndabinginze umwe wese n'umutima basi n'umutima w'ikigongo afashe Mutama wacu mu kugira ngo yivuze canke agire mitende alafu kwa wale wenyewe wako nje tunawaomba msaada na mchango mwingi watusugumie kwa sababu twende kwenye matibabu Bujumbura. Kuna mganga mwenyewe aliniambia niende kwa mganga atanitibu. Sasa nikipata msaada naweza kwenda. Alafu mnihudumie na kunitafutia na mabati ili watoto wasiwe wananyeshewa na mvua ikinyesha, yani usiku wanatangatanga. Hawalali na sisi wote hata na mimi fasi nipo panarowana. Hapa wanajikaza tu. Haya. Ndio hayo yenyewe nawaambia watu wenyewe wako nje. Kama wale wajana wenyewe waliojitolea ile hela ya kuwaleta waandishi wa habari. Kwanza naomba Mungu wajalie wenyewe walitoa, Mungu wajitishie kila riziki. Cyane na abari mu Burundi banyumva kugira babone ahantu ndi n'amagogo andi mu kugira baromfasa. Yego. Papa kugeza ubu hari umuturi kurafata. Nta muti numwe mfata nta kimwe ntari kinini. Nta bintu byinshi je numva no basaba ariko nanje narengewe. Kukigoro kanye n'umutima w'ikigongo mufise ndibaza yuko turabahereza nimero ya Mutama canke nuzogira icabaza zodushikire twebwe twahabonye haba twahashitse ariko ibonetse tuzobereka inzira mucamo mugira mu mushikire canke natwe ubwacu tuhashike kandi tumurabe tubereka hari ariko aronka ikimufasha urumva ko n'abana bagera ahantu bakabura imvura iguye babura aho barara kubera adashoboye kwifasha kubaka canke kugira iki rero nk'abantu mufise umutima w'ikigongo ndabasavye mumufashe kugira ngo nawe agira icyo ashitseko basi nyene apfuma tore mitende basi urazi guvuga ngo wapfuye umukene nivyo navyo n'ibindi bintu kandi Burundi bwacu rimwe abantu bafise sinzi ko none bivuga ariko kandi b'umutima mwiza rero tumufashe muri bike dushoboye naho hazo bigihombo canke wowe cy'umutima wawe uzokurongora ariko Mutama wacu nawe agira icyo yifashije Mutama aragwaye akeneye ubufasha kandi rero ubufasha bwihuta n'ukuri je nasabye basi shimitse n'ukuri umufasha abantu bafise icyo bofasha icyo boterera turabahereza nimero ya Nikash basi n'uworonka 10,000 cyangwa 1,000 basi afuma ronka nayo gufungurira abana biwe umva ko n'abana yarafise nta mwana numwe yiga kumvo zuko uwabaronderera ikaye ikaramu yagize ikibazo nawe nyene afise agahinda kenshi kumara imyaka 5 uryamye ahantu utihindukiza udashika imbere y'inzu ngo ubone nuko izuba riha canke atari hari munumva ko ari ikintu c'ingorane umva ko vyanse agashika agatabaza abantu
ariko akasaba n'urupapuro rw'imfubyi ariko bitakunze ko abantu batishoboye. Rero ndasavye n'ukuri abantu mufise ico mufasha mufise umutima mbere n'abadiaspora bacu bari hanze ndabazavye ikibazo mucumve nyene murazi ko abantu tutangana mumufashe kugira ngo yivuze. Abandi bashimiye cyane kungene mukunda kudukurikirana TV ni TV yaba ijuje bagendana ubumuga ariko iraraba n'abatishoboye canka abagwayi ikabasuhuza ikamenyesha nyene ingorane bafise mu kugira ngo baronke ubufasha. Rero niyo mpamvu nabasavye nshimitse twebwe ni subscribe ko nyine mu kugira ngo mubandanye mu ntuganiro tubahereza muryoherwe canke no gufasha mufasha. Rero nta kindi ndabasavye ni ivyo ku mutima wanyu w'ikigongwe n'urukundo Imana yabahaye mu bisangiza abandi mufasha abandi batishoboye. Ciao ciao. Muri Champion TV, you are my champion.